Kumusi w'Imana uheze ni cyacigwa bisaba ko wandika ahantu. Ndashaka utore carnet yawe canke ahantu nyine block note ahantu ushoboye kwandika ibintu. Kumusi w'Imana uheze d'ailleurs wahera imbere gato hari ishigwa twatanguye gikomeye cyane mu buzima bwa Kristo gose. Iyo umuntu atanguye gukura mu bijanye no kugendana n'Imana atangura gutahura ibijanye na responsabilité yiwe. Mvuze responsabilité ndaza kumera nk'ubisigura gato. Iyo umuntu akiri umwana haba muri bisanzwe canke se mu vy'impwemu hari ikintu adatahura. Icambere adatahura gikomeye ni sens ya responsabilité. Umwana ntagira sens ya responsabilité. Umwana relation iri hagati yiwe n'umuvyeyi ifatiye ku kintu kimwe, ivyamugirira, ivyamusaba akabimukorera. Iyi niyo relation iri hagati y'umwana ari mature n'umuvyeyi. Ni ndihira minerval, ndakeneye ivyo kurya, ndakeneye jus, ndakeneye kuja gukina n'abandi, ibintu nk'ivyo. Donc relation yiwe n'umuvyeyi ifatiye cyane cyane ko ivyo umuvyeyi amugirira. Ariko iyo umwana atanguye gukura, kimwe mu kintu gitangura kwiyubaka muri we ni sens ya responsabilité. Donc kumenya ko hari icyo akwiye gukora, ntakorerwa gusa, hari ibyo nawe akwiye gukora. Avyereke ubucuti bwacu n'Imana, urugendo rwacu kw'agakiza, ikintu ca mbere dutangurira muri iyo phase ya mbere. Ubwana bwose butangurira muri iyo phase ya mbere. Butangurira muri iyo phase Mana ngiririki, Mana mpezagira, Mana mumugisha, Mana nkomeza, Mana. Ariko Imana nishima ko tuguma kuri iyo stade. Ikeneye ko tuguma kuri iyo niveau. Imana iri kiraturera, irakeneye ko tuva kuri niveau y'ubwana tukaja ku yindi niveau, aho dutangura gutahura sens ya responsabilité mu bwami bw'Imana. Ivyo navyo bisigura iki? Bisigura ngo aho dutangura kumenya ko mu bwami bw'Imana ndi responsable, hari ivyo nkwiye gukora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, hari ivyo nkwiye gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure, hari ivyo nkwiye gukora kugira ngo ubuzima bw'ishengero bushobore ishengero kugira amagara meza. Hariho ivyo nkwiye gukora. Donc iyo umuntu atanguye kurezona gutyo, iyo umuntu atanguye kwimvira gutyo, abatanguye gukura gato, batanguye kuva mu bwana, kandi hasi ikibazo cy'imyaka, sindiko ndavuga mfatiye ku myaka, sindiko ndavuga aussi mfatiye kuri ancienneté. Umuntu ashoboye kumara imyaka myinshi akigijwe mugabo akiciyumvira nk'umwana. Umuntu ashoboye kuba afise poste kanaka mu rushengero, n'umurongozi w'ikintu, akora ikintu kanaka mugabo n'ubundi akaba yiyumvira gwana. Umuntu ashoboye kandi kuba wanashima hari umuntu umengaza ibintu byinshi, umenga yarageze ahantu akwiye gufasha abandi mugabo basanga ivyiyumviro vyiwe n'ubundi biragoramye quelque part. Donc aracari umuntu akwiye gutungwa n'amata mu bijanye na responsabilité mu bwami bw'Imana. Ariko turamaze igihe twigishwa, turamaze igihe twiga ibintu bitari bike. Ndumva muri no misi mpemu w'Imana ariko aravugana n'umutima wanje yuko dukwiye gutera intambuko gato tukarengana ivya mbere tukagira iyindi ntambuko, tugatangura kuba abantu biyumvira nk'abantu bakuze mu bwami ahubwo bari responsable. Rero naciye ntangura kwigisha icigwa kivuga ngo ibanga ryo gutangira Imana. Ivyo honye biragoye ko uvyigisha umuntu mu gihura ari ryo rya mbere umwigishije, mugabo wewe nize ko atari ryo rya mbere ndakwigishije, turamaranye igihe. Rero hamwe n'ivyo umaze kwiga byo kwizera, hamwe n'ivyo umaze kwiga byo gusenga, hamwe n'ivyo umaze kwiga amasije atandukanye tumaze kwiga ko
ni nayo irakomeye cyane, iradufasha mu bijyanye no gutera intambuko muri responsibility. Yaciye ntango rero kwerekana iki kintu gikomeye cyane, ibanga riri mu gutangira Imana. Naravuze icambere, nabaganije ku bijyanye na offrande, ibi twama dukora misi yose. Igisega cyano ugatanga offrande yawe. Alors bamwe babikora mu buryo butandukanye kubera kutamenya, hama bakahusha inyungu zavyo. Ico ndacigisha ko ndagiheza, hama canja ku kindi cigwa natangwe ku munsi w'Imana, ngomba mpera hezo no munsi. Haruhande y'ama offrande cyangwa ico twitishikanwa, hariho ikindi kintu dutanga cyitwa ikigira 10. Ninaco duheje gutanga. Iki kintu ikigira 10 kivuga ko ibintu byinshi cyane aho hanze, kivuga ko ibintu byinshi cyane. Mugabo nk'umuryango ndifuza ko ndagugutahura gufatanya na Bibiliya kugira ngo ugire ugutahura kwiza, hama ubikore neza. Canke naho utabikoze ureke kubikora uzi gituma utabikoze. Canke naho ufise gutahura gusa ugahitamo kutabikora. Amen. So nivyo la fois passée rero natanguye ikicigwa Dimanche passé, narigishije ibintu bitanu bikomeye, kugira ngo tuhaguruke tuva hamwe. Nagomba mbere nk'ubisubira mu gatonyi kugira ngo n'umuntu tutari turi kumwe Dimanche passé ashoye kumva ahantu twashitse, byatuye tuva ngaho dushire ko ikindi kintu cuno munsi. Twishyuye ikibazo kivuga ngo kubera iki dutanga ikigira 10. Ico kibazo twishyuye, kubera iki dutanga ikigira 10. Isaha yose yaheze ndiko nigisha nariko nishyuye iki kibazo, kubera iki dutanga ikigira 10. Ikintu ca mbere twishyuye, twavuze ngo dutanga ikigira 10 kuko twubashe ijambo Imana yavuze. Nshuti yanje uri hano, ivyerekeye ikigira 10 nisi ibintu vyatanguranye na Aburahamu, si iciyumviro ca Aburahamu, ni iciyumviro Imana yashize muri Aburahamu. Ikigira 10 si iciyumviro ca Yakobo, andiko ndavuga abantu batanze ikigira 10 ava ivyagezwe. Si iciyumviro ca Yakobo, ni iciyumviro Imana yabashizemo. Dushitse mu gihe cy'ivyagezwe, bitubira ngo ivyagezwe byazanywe na Mose. Mu vyagezwe Mose yazanye harimo gutanga ikigira 10. Alors muri ivyo yo gutanga ikigira 10, Mose avyigisha ishengero, abibwira ishengero, muga abibanka amategeko. Ariko kandi nawe yabishizemo ivy'amategeko, ndaza gusigura ibice bisigura, nawe yabishizemo ivy'amategeko, ntabwo iciyumviro cy'ikigira 10 cyari cyandurutse muri Mose. Mose yahawe ivyo akwiye gushikiriza ihanga, muri ivyo harimo gutangira Imana ikigira 10. Ivyo birabandanya gushika ni muri kino gihe cyacu. Yaba wewe yaba jewe ntituri isoko ry'iciyumviro cy'ikigira 10. Twebwe turiko turabandanya iciyumviro cyakomotse ku Mana. Rero Bibiliya ivuze ngo muzane mu nzu yanje ikigira 10, si jambo ry'umuntu, ni jambo ry'Uhoraho, ni jambo Imana yavuze. Alors iyo tubikore nk'abantu bizera kandi bariko barashitsa ijambo Imana yavuze, abantu bubashe Imana, abantu bubashe ijambo ry'Uhoraho. Sino ubikoze ku yindi mpamvu uzotakaza gose ikiri muri vyo. Ati pastor, mbega umuntu yobikora kubera yindi mpamvu cyane gose, mbere nibaza ko igitigira kinini cy'abantu babikora kubera izindi mpamvu. Mugabo nashaka kugufasha wewe, ndagupange neza ubikore nk'umuntu ari karashitsa ijambo Imana yavuze. Icyo ni kintu ca mbere. Nk'umwana w'Imana, umuntu yizera, c'est très important gukora ijambo, gukora icyo Imana yavuze. Iki ni kintu ca mbere. Cya kabiri twavuze ko dutanga ikigira 10 kuko ikigira 10 gifasha mu iterambere ry'ishengero. Tuvuze iterambere ry'ishengero, nta muntu numwe adatahura icyo ari cyo iterambere ry'ishengero. Nunze kubwira abantu ati nk'ubu Dimanche dukoranye gutya,
haba hasohotse amafaranga menshi. Ubonye iyo piano iriko iravuga hasohotse amafaranga. Ubonye biriya vyuma biri branche hajya hasohotse amafaranga. Ubonye iyo ntebe wicayeko hasohotse amafaranga. Ubonye iki kibanza ciza nk'iki turimo kingana gutya i Bujumbura n'amafaranga menshi. Alors none ayo mafaranga ishengero agize ubuzima bw'ishengero ava he? Canke Imana niye system yashizeho kugira ngo ayo mafaranga bishoboke ishengero ishobore kubaho kugira amagara meza. Biroroshe ikigira 10 uhereye kuva kera mu isezerano rya kera, ibintu byo kubeshaho ingoro, ibintu bituma mu ngoro y'Imana haba ivyo kujya, haba abondance, haba ibintu byose vyari bifatanye n'ibigira 10. Alors jusqu'à uno munsi nuno munsi bifatanye n'ivyo. Alors ibigira 10 byacu bibeshaho ishengero. Nariko ndasigura iyo birivuze ngo muzane mu nzu y'Imana, kenshi nitwumva cyane turashobora kumva ati ni inzu y'Imana. Yes, ni inzu y'Imana kubera yitirirwa izina ry'Uhoraho. Mugabo ubundi ni inzu yacu, ni wacu, niho tuba, aha ni wacu nyene. Kujya nyene ushoboye kwitwararika muhira, ushoboye kwitwararika kwiki kihari, kijya kihari, kiriya kihari, niko ni inzu y'Imana ariyo nzu yacu twebwe dusengeramwo, niyo famille yacu. Niko mu gutanga ibigira 10 kwacu nivyo bibeshaho ubuzima bw'ishengero, nivyo biha ubuzima ishengero, nivyo bituma ishengero ribaho. Ibi bintu aya madekoro, ibintu vyose niyo ndaje mu madetail vyose bifatanye n'igira 10. Igira 10 nico kibeshaho ishengero. Donc iyo kwatangira 10 conscience ya mbere ntanje igira 10 nk'umwana w'Imana yubashi ijambo ry'Uhoraho. Number 1. Number 2, ntanje igira 10 nk'umuntu ari conscious ko ishengero yakeneye ubuzima, rirafise ubuzima, rikeneye kubaho. Alors il faut ko contribuer kugira ngo ubuzima bw'ishengero bubandanye. Alors utanze igira 10 iyo ni contribution ya kugira ngo ubuzima bw'ishengero bubandanye. Mumbwire amen. Ivyo ni ibintu vyumvikana ku muntu wese ashoboye gutahura. Ikintu cya gatatu navuze, ikindi gituma dutangira 10 kubera mu ijambo ry'Imana baratwereka ko igira 10 ni isoko y'umugisha, ariko kandi ni na protection y'umugisha Imana yaduhaye. Ça c'est très important. Wani Imana iguhaye ibintu, hama ugatora ikigira 10 cyawe ugatanga muri ivyo bintu Imana yaguhaye. Icya mbere ni nko kwatira umugisha ukurikira, ariko ikindi ni no guprotege ivyo Imana yaguhaye. C'est très important. Birivuga ngo kubw'ibigira 10 byanyu nzokankamira urugi, nzomenasa. Nayo ndasoma ijambo y'Ifaransa koresha menacer. Nzomenasa urugi mu bintu byanyu, nzokankamira urugi mu bintu byanyu. Alors abantu abashe gutangira 10 atazi ko hari isezerano bifatanye navyo. Okay, ikiba contribution sanzwe. Rero sinifuza ko yoba contribution sanzwe. Ndifuza ko umuntu wese a beneficie y'Imana yavuze. Ico kiri nyuma y'igigira 10. Ifo kugi beneficia. Nutange gusa nubashi jambo, nutange wose gusa ati ndakontribuwe mu ishengero. Ahubwo gusa tanga kandi wize ati igigira 10 kizokwactiva protection ku bana banje, protection ku byo ndiko ndakora, protection ku magara yanje n'ibindi. Ati pasu bizi gute ko iri jambo ry'Imana iko rivuga ngo nzokankamira urugi. Urugi nayiko ndabasigura icari cyo. Urugi kenshi ni rujya umuntu, urugi kenshi rujya ivyo ari karakora, rujya business yiwe, rujya abana biwe, rujya ivyimviro vyiwe. Murashoye kuba umuntu afise ivyimviro mukabona ko ivyimviro vyiwe arabipfanye, aramerewe nabi hamwe n'ivyo vyimviro vyiwe, hamwe niyo migambi, hamwe n'ibindi. Mugabo ukabona ko hari urugi ruriko ruropera. Alors Bibiliya dufise isezerano mu ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwantangira ibigira 10 kandi bishitse nzokankamira urugi mu byanyu. Alors raison zitatu maze kuvuga, navuze zine ndamaze kuvuga zitatu. Iya mbere avuze ngo dutangira 10 kubera twubashe ijambo ry'Uhoraho. Icaka dutangira 10 kubera kibeshaho ishengero. Icya gatatu mvuze ngo dutangira 10 kubera ari umugisha kandi kongera akaba protection ku byo turiko turakora cyane ku buzima bwacu. Icanyuma ari cyo cya kane navuze. Hallelujah. Dutangira 10 kuko ikigira 10 si cyacu, ikigira 10 ni icy'Uhoraho.
n'iki Imana. Ubundi kudatanga ikigira cumi nico muri Maraki bise kwiba Imana. Kubera iki bacita kwiba Imana? Ni kubera muri 10 Imana yaguhaye kimwe si iki wawe. Mwijana Imana yaguhaye 10 si ivy'iwawe. Mu miliyoni Imana yaguhaye ijana si iki wawe. Alors ufashe ukajya wa miliyoni ukajya n'ijana nivyo bihumbi ijana cyangwa ukajya bya bihumbi ijana ukajyana na 10 vya 1/10 uriye ibintu atari ivy'iwawe. Alors kubw'imbabazi z'Imana vyoba vyiza widiscipline gutya wihaye indero imeze gutya ukimenyereza ko gutangira 10 bikaja muri reflex yawe bikaja mu bintu binyaruka ibintu biri hafi mu vyumviro vyawe kuko kurya amafaranga yigira 10 no kurya umuvumo uri ibintu etari ivy'iwawe. Kwinvestisa amafaranga yigira 10 uinvestishije umuvumo muri ivyo bintu kurakora. Kubera iki? Ni kubera wafashe ivy'iwawe ubiteranya n'ibitari ivy'iwawe. Ikigira 10 si iki wawe. Imana yaherekere yigisha abantu yuko si cyabo ni cyayo. Kandi tuvuze ngo ni cyayo ntimwumve ngo ni cyayo muri sanse turagihaye Imana. Imana nta bindi ifise iri kirakoresha amafaranga kiretse ubutumwa bwiza. Amen. Kiretse ubutumwa bwiza bukorerwa hano muri nosi nta kindi kintu Imana ikoresha amafaranga. Alors nico gituma ya 10 ugitanga ku gicaniro kugira ngo kibe imfashanyo ituma ubutumwa bwiza bushikira abandi benshi bashoboka. Imana ishimwe. Ivyo nivyo bintu bine natanze nk'impamvu zituma canke zo gutangira 10 igihe cyose. Uno munsi nome mvuga ibindi bintu bibiri bikomeye bitajanye muri ugo ruhande mugabo kandi bigufasha kandi gutahura cyane ibijanye n'igihe 10. Mwandika gutya. Kubera iki hari abantu bigora gutanga ikigira 10? Ubu naho ni ikibazo tugombe twisho. Kubera iki hari abantu bigora gutangira 10 cyangwa badatangira 10? Ngibaze ngombe nishure mugabe imbere ndaza kuzana indi point nayo ikomeye cyane. Ikintu cyambere kibitera ni bikomere bifatanye n'abarongozi babarongoye kera. Ndashaka gufasha gukira ivyo bikomere. Sabanu bose bari fidèle, sinabakozi b'Imana bose bari fidèle. Hari umuntu ushobora guhigira 10 hama agaca gikoresha nabi. Agikoresha mu bintu bitandukanye bibi. Ayo namakaya abantu maze gufasha vyabaye ko mu buryo kandi kuri ku murindi munini. Abo bantu n'umurindi munini cyane. Bahuye n'abantu b'abaescro babahereza ibigira 10 vyabo hama ayeseretemo mubaza kudekuvura ko abantu barabaescro hama imitima yabo ikirakomereka baca bamwe baca bafata ingingo ati nagira 10 nzosura gutanga. Okay, ngomba kugufasha gusiga inyuma yawe kahise. Kimwe mu bintu duhabwa tumaze kwizera umwami Yesu, Bibiliya ivuga ngo nuko umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari cyane migishasha. Ivya kera byabizi. Kimwe muri capacité idasanzwe no kwita capacité natuwe duhabwa nugushobora kwidetasha na kahise. Umukristo agitwaye kahise inyuma yiwe. Ivya yakoze muri kahise, amayesheke yagize muri kahise, akaguma bitwaye muri kazoza, arishika kubandanya baho bwa buzima yarabayeho muri kahise. Nico gituma kimwe mu bintu mwe mu Imana akora mu buzima bwacu nugushobora kududetasha na kahise hama tugashobora kugira intango shasha n'Imana. Haleluya. Ndipfurije umuntu wese ari abantu gusubira kugira intango shasha n'Imana. Sinzi vyakubaye ko birazana imbeho mu buzima bwawe cyo kubahuye nabo wese komeje kuvuga mugabo umenye ko après tout sibo bashize iyo principe, après tout sinabo bahezagira umuntu atanzigira 10 iyo bica hose utegezo kwidetasha n'amayerero y'abantu mwahuye muri kahise. Imana ishimwe cyane. Nico gituma nagumye ndabigisha tugitangura ugire mentalite yo gutanga nk'utanga Imana apana mentalite yo gutanga nk'uhaye umuntu kuko yo gudeseva umusumu. Mugabe ikintu cyose watanze avec conscience ko uhaye Imana. Tuko twiga ibanga ryo gutangira Imana, pa gutangira umuntu, pa gutangira ishengero.
cyane cyane ugire conscience mpaye Imana. Alors ndisire certain Imana nizokwigiye ideseve umuntu numwe yayihaye ari conscious ko ahaye. Nimba muri ko muranyumva mubwire amen. Rero iki ni ikintu gikomeye gose gushobora kwidetasha n'akahise, kandi nagusengeye kugira ngo Imana ikudetashe n'akahise. Urabizi hari ibintu mwasagira akabikora ni imbuto ababivye mu buzima bwawe. Ico kintu arazi ko ari kimaze mugakugira guteranye niyo principe wari waratahuye agashobora gukoza umuntu kanaka gukora amakosa, umurongozi umuvyeyi agakora amakosa kanaka, muga ivyo binakoze akabaza iti ndafrenye abantu benshi cyane muri gikorwa cyo gutanga, par conséquent ndafrenye umugisha wabo kandi barampaye action yo kwinjira mu bintu vyabo vyoroshe. Wewe omenga ngo ni kintu akoze ku muntu umwe yitwa naka arahanana, mugabo agikoze ku bantu benshi cyane, agamije kudetruiza principe yari mu bantu benshi kubera amakosa y'undi muntu. N'umunyabwenge wenyene ashobora kwidetasha na kahise n'ibintu n'amasheke n'amarere yabaye muri kahise, akavuga ati no ifuko kahise ndagasiga inyuma hama nkatangurana intango shasha n'Imana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, pempote bikomere wagize muri domaine, Imana ikuvure uno munsi kahise kasigara inyuma yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Iyi ni impamvu imwe ikomeye. Yindi mpamvu ya kabiri n'urukundo. Yindi mpamvu ya kabiri ituma abantu badatanga amafaranga ibijya 10 n'urukundo rurenza abantu bakunda amafaranga. Numvirize akantu ushize ko kavuga ngo rurenze. Ori Imana mbega Imana yo buri contre ko dukunda amafaranga eka, mugabo Imana iri contre cyane y'urukundo rure exagere rurenza amarimite ku mafaranga, kuko ucukorokera mu byo twita impemu ya mamo. Naza konzo fata igihe kimwe gusigura ivyo bintu, ucuba posede, ucufatwa nico twita impemu ya mamo. Iyo mpemu nayo ni impemu iri nyuma y'ubutunzi, ni impemu nyuma y'amafaranga. Bana Imana, iyo mpemu amafaranga ubundi ni meza, mugabo hari impemu amafaranga ari spirituel, hari impemu iri nyuma y'amafaranga. Iyo ugize urukundo rurenze urugero rw'amafaranga ucufatwa niyo mweme. Iyo mweme ikigufata kandi igufashe ikeneye kukuganza, ikeneye kuba umwami wawe. Ni gihe rero umenya gute ko iyo mweme ikirinjira mu muntu cyane nawe yamaze gufata indara mu buzima bw'uwo muntu. Biroroshye cyane n'urugezo ubona umuntu akundamwe amafaranga. Hari igihe ubona ko umuntu yarakorokeye mu rukundo rw'amafaranga, rumwe bibiri ivuga ngo numuzi w'ibi byose. Ntihandi ubona umuntu nizosi yorica irisifi gusa ko yumva ko harimo amafaranga yo kwica, irisifi gusa ko yumva ko harimo amafaranga yo kuzunguruka naho mwamuvukana, irisifi gusa ko yumva ko harimo amafaranga yo gucafuriza izina, peu importe icyo mufana, peu importe ubugenzi mwamufitaniye. Amasinye nkayo n'amasinye yerekana ko umuntu yamaze gufatwa niyo mwemu. Bitangura atabumbwa, bitangura atari satisfait n'ivy'Imana imuha, hama bikagenda birafata umutima we boroboro, ugasanga yabaye posede niyo mwemu. Kandi abari karasenga, abandanya senga, abari kavuga mu nibisamenyekana, mugabo yaramaze kuganzwa niyo mwemu ya mama. Kimwe mu bintu bituma iyi mwemu idashobora kukuganza niki? Nukuba umuntu yidegemvya ku mafaranga. Ndakunda amafaranga, ndanayarondera, mugabo kandi sindi umuja wayo. Paulo avuga ngo vyose ndavyemera ariko sinzoba umuja w'ikintu na kimwe. Nijyari umuntu atanguye kuba umuja, ni umuntu imbere y'amafaranga atagishobora kwikontrola. Umbone ko ari yindi force ira mukwega. Mumbwire amen. So iyo mwemure riganje abantu benshi cyane batizera. Ndiko ndakingira bizera, ntimuje mu mugwi w'abantu nkabo. Turakeneye amafaranga nivyo, turayarondera nivyo, turakora cyane nivyo, muga ntube mu bantu baganzwa niyo mwemu. Kimwe mu bintu byo gufasha kugira ngo ntushobore kuganzwa niyo mwemu nugushobora kuba umuntu atanga ivyo akwiye gutanga. Iyo ndiko ndigisha kenshi ndakunda kubabwira akajambo nifuza ko mwumva.
nukuri nta jambo rimwe mvuga jeri inkorokanye ivyo mvuga byose mba nabihawe biteonze neza ifo kumva gakara hari ivyo ukwiye gutanga alors kimwe mu bizogufasha umweme nishowe kuganza nukutanga ivyo ukwiye gutanga alors kimwe rero mu vyo ukwiye gutanga harimo ikigira 10 ko si iki wawe ariko ndabitahura kimwe rero mu bantu ivyo bintu bituma abantu badatanga ikigira 10 cyo ndiko ndigisha niyo mpemu ya mamo nugo rukundo rw'amafaranga rurenze. Hari umuntu arose amafaranga ubwenge buca buhita, hari umuntu arose amafaranga naso gutekana umuravye arahindutse umenga ni umuntu yari risida akacanywa inzoga anyoye inzoga ucumuna ahindutse. Hari umuntu iri amafaranga aramuhindura arabaje tukabona bayikundi kuntu yumvise amafaranga emishati gishinga. Haleluya. Iyindi mpamvu ya gatatu, iya mbere avuga gute? Teko turiga, iya mbere ivuga gute? Ibikomere. Iya kabiri, imwe urukundo rw'amafaranga rurenze. Bano ibintu vyose Imana yabishingiye amarimite. Ibintu vyose Imana yabishingiye amarimite. N'amafaranga, n'ubucuti tugiranira n'amafaranga, uburyo tubana nayo, Imana yashizeho amarimite. Imana ntiyigeze yakira canke yemera ko ikibanza cyayo gisubirirwa n'amafaranga mu mitima yacu. Nari mvuze mu cya gatatu. Icya gatatu n'uruhagarara n'ubwoba. Uruhagarara n'ubwoba bigendana natwe. Kimwe mu bintu bituma abantu badashobora gutanga ibigira 10. Bamwe muri abo hari abatabishoboye abo nta n'ikimana basaba. Umuntu atacimana yamuheza gije ntinamusaba ko agitangira 10. Mugabo hari abandi Imana ishiye kuhezagira wanashima mbere ikamumugisha mwinshi gose. Mugabo nubundi afise uruhagarara kw'ivyo binafise bizohava bigenda. Alors nifana nashuye kuyitanga. Muramaze kubona abatunzi ushuye kugura ifana mugabo nta kugura ifana. Nimunganirize. Muramaze kubabona? Barahari vraiment. Nikirato kirenza ibihumbi amajana. Ikirato kirenza ibihumbi 15 ntakigura. Ni uwo mubwira ngo guri buka ari ibihumbi amajana 5. Ikota tunzimwe ngava numumire yidera afite amafaranga menshi. Mugabo afite ishati imwe ikoti imwe n'umupira umwe n'ipantaro zibiri. Kubera iki? Afise ubwoba. Kandi ubwo bwoba abwinjiza mu bana biwe akabwinjiza mu mugore wiwe babaye bafise ubwoba twava dukoroka ifo kujira neza ifo kugira iki. Bani Imana kujera ibyo utagenewe kujera ni kibazo gikomeye cyane. Mu byo ujera ikigira 10 nikirimo ntugishire muri Yesu y'ivyo ugera. Ikigira 10 uri kujera ibitari ivy'iwawe. Ikigira 10 nico gutangwa sigara jera ibisikwirikira. Munyumvira cyaki gatenda kigejeje nda gikizose. Haleluya. Ivyo nibabijera. Ubizanye mu vyujera ugomba wonona ibintu. Ico baragitanga gusa nibakijera. Rero ubwo ruhagarara ubwo bwoba ivyo hari abantu benshi Imana ihezagira kandi agushingira inati nukuri jewe notemwanye jana kwijana ko Imana yampaye umugisha. Hati muri nondwi Imana yarampezagiye. Mugabo mubaza ati none kutatangiye Imana ikigira 10. Ati mbona amadepasa ari menshi none itaguhezagira naho. Uwo madepasa nere kuguma ngaho ni yarahari. Umva iyo ugo ruhagarara rugacika barriere ikomeye cyane ugira ngo umuntu atanga ivyo yabwizwa gutanga. Aronda gusenga guhagarara ruhagare mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Bano Imana ugo ruhagarishwa ni iki biroroshe. Icyo abantu babuze ngomba ko twebwe tugira ni confiance tugirira Imana. Nyiganza mugenza wawe ati girira Imana confiance. Girira Imana confiance. Izera Imana. Umukristo bisigwa ngo nuwizera. Uwizera rero n'umuntu yizera ngo na Imana itabonekayo. Na Imana itaboneka
ibi ndiko ndashikako ukuboko kwayo kuriyo na Imana itaboneka burya Imana vraiment ejo hanjira hazi yariteguye ibinyereke bizogenda neza. Ivyo nivyo vyizigiro bizima tugendana. Umuntu wese afite ivyo vyizigiro biramworohera. Imana yamuheza 10,000 biramworohera gukuramo 1,000 akagitangira 10. Kubera arizeye ngo Imana yampaye 10,000 ejo izoma n'ibindi. Haleluya. Rero akaga confiance ni gute uchika iyi etape tugezeko ishika gute uva muri uwo mugwi wikura muri uwo mugwi gute ni kuduza confiance ufitiye Imana kuduza ukwizera Imana mu byo uri kurakora ubonye Imana iguhezagiye gutya ko Imana iguhezagiye gutya izera Imana reka nkore mbumwizigirwa kuvyo yambwiye nkwiye ko umwizigirwa na izo umwizigirwa kuvyo yavuze ko izo umwizigirwa kuri jewe. Indi raison ya gatanu ya kane mbega tuko twishira ikibazo kivuga gute impamvu zituma abantu batari bake badatanga igihe 10. Iya mbere twavuze gute ibikomere, ya kabiri urukundo rw'amafaranga, ya gatatu uruhagarara. Okay, reka mvuge iya kane nukutamenya bifatanye n'inyigisho itariyo iri mu bantu kwijana igihe 10. Abantu benshi aha rero harimo umugwi munini w'abantu. Umuntu wikubita kuri Facebook akacabona umuntu ariko ariyondera ama views yanditse ko ngo kirazira gutanga igihe 10. Kuko azi ko abakristo bose batanga igihe 10, arabizi ko umukristo wese aza kuraba iyo post araza kuyugurura azwadugije amafaranga. Hajya ariko habera umukino mwinshi cyane munini gose. Bamwe muri abo hari n'igihe batanuguru ibiriko biravuga ngaho juste abonye izina ry'umupastor umumenyekana handitse ko kantu hajavuga ati kumbe na Benihini ntiyizera ibigira 10. Okay, naje bihevye. Bani Imana kutamenya nibaza ko ari kigwanisho gikomeye mwasafise kugira ashobora kubloka ubuzima bw'abantu. D'ailleurs biriya nivyivuga ngo abantu banje nibishwe nawe nibishwe na Satani. Abantu banje bishwe no kutamenya. Bishwe no kutamenya. Alors igihe cyose dafise umuco w'ikintu umenye ko uburi kuri plateau y'umwasi ashoboye kukuderuta, ashoboye kukubwira ibintu bitandukanye. Mugabo jeri mwere arige murambwira abantu wewe urakijijwe umaze imyaka ukijijwe wakuze mu rushengero wanyu bakwigisha ibyigira 10 wakuze unagitanga wakuze papa wawe ubona gitanga muri iyi myaka ya 2026 wibaza ko ari revelation rose ishengero imaze imyaka 1000 aya mafondation ahari sitwe twayashizeho abapere bishengero nibo betablishije amafondation. Alors haci imyaka turi mu gihe kigoye kandi gihe kibi cyane abakwigishije ubutumwa bwiza gukizwa bakwigishije amavale meza y'ubwami bw'Imana muri ayo harimo gutangira 10. Mugabo muri 2026 wewe wiyumviye ko urose revelation y'abandi bantu kumbe bifitiye ibindi vyimvuro vyabo bakubwiye ngo gutangira 10 ngo sivyo hamuciye uvyakirana ubugwa neza urasenya ico biyita uburimbi bw'abakera. Nana gafre ufise mu mutima go kwimvira ati none uyu muntu kubera ikari kwigisha ibi bintu mbega ijambo ry'Imana ryo rivuga kwiki nta na fre na ntonyo ufise wibuke turi mwisi uno munsi umuntu wese ashoye kumwigisha kandi arafise podium. Facebook ni podium yiwe, YouTube ni podium yiwe, Instagram ni podium yiwe, status ni podium yiwe kandi arashoye kuvuga ivyo yishakiye. Muga wewe uzokwizera ibihe reka ndagufasha. Wewe uri umwana w'ishengero urafise ishengero wegukirako urafise ahantu uvuga ati genderere waha ndereye muri ubu buvyeyi nduwo ngaha. Ara uri uwo ngaha ifo gutahura mbega pastori jewe andongoye yizera iki paraporo y'ibi bintu. Amen. Hama umenya ati mbega yizera iki raba nimba ivyo yizera ifatanye n'umuco w'ijambo ry'Imana. Hama ifatanye n'umuco w'ijambo ry'Imana bikore cyo wigishwa n'abantu utazi yacuba umuforo w'abantu utazi ntuzi ntaye zabo ntuzi impamvu bari kwaravuga ivyo bintu ntuzi bikomere bahuye ntuzi ibintu bitandukanye
mugabo uvuga ati ndumvise akarevelation hariya uzosanzarira mu kirere. Mu myaka 5 hazoba hari abandi bariko barazana andi marevelation, mu yindi myaka hazoba hari abandi bariko barazana andi marevelation. Uko niko Satani agenda ashingura uburimbi bw'abatama akoresheje iki? Ayo maherezi y'ivyigishwa. Imana ishimwe cyane. Nagomba ndababwire twebwe nk'abana bahano icyo gituma nahisemo kubigisha ibi bintu je nk'umurongozi wawe, kandi nawe uri umwana w'igicaniro uvyumve hano. Turizera ikigira 10 cyane gose, mu mbuto twizera, kandi nababwiye n'impamvu tuzizera, turakizera cyane gose. Icyo gituma fatana ni uvuze nk'ubu tuvuze ngo turakwakiriye ngaha, nitukwakire juste ngaha muri inyubakwa, tukwakiriye mu byo twizera, tukwakiriye mu yerekwa dufise, twakiriye mu bitima, tukwakiriye, hari ibintu tukwakiriyemo. Amen. Rero nicyo gituma dora dufatira umwanya tukabigisha, kandi abantu tugomba kwakira. Mu ndabigisha ngabwira ati hano turizera ibigira 10 cyane, kugira ngo yifatanye n'ishengero abizi ibyo twizera. Haleluya. Byo kugora kuba abantu bizera ikintu wowe utakizera, ntitwohuza nibyo ukunda, irangaje ntitwoyihuriza. Imana ishimwe cyane. Alors inyigisho itariyo umva ishoboye konona ibintu byinshi cyane mu mutima w'umuntu. Kandi rero umvirize igituma cyavyoroha. Ikeje iyo umuntu urego ikigira 10 kiragoye kweri, kiragoye gutanga. Umvirize ndababwiye igituma kigoye. Urashoboye kuba ufise nk'iyi 10,000 niyo yonyine ufise, hama ukavuga ati nubundi sinari inkwije, rero gukuramwo 1000 ngo ntangira 10. My God, ukumva numuzigo ukomeye cyane. Mugabo ni igikorwa cy'abantu bizera ko Imana izobagirira neza, kandi ni igikorwa cy'abantu bizera ko Imana izogwiza kandi kabaha yandi yo gufungura, kuko nubundi 1000 nico mubeshaho. Ni igikorwa cy'abantu bizera. Mumbwire amen. Rero kiragoye, ariko ni principe iri ngaho y'Imana umuntu akwiye kwimenyereza gukora buhoro buhoro. Usanga byabaye ingeso yawe, usanga byabaye ibintu biri muri wewe. Akanyuma kuri iyo point, kindi kintu kibuza abantu kenshi usanga bibagiye gutangira 10 cyangwa batagitanze, ntibafise umwitwarariko wavyo. Nta mwitwarariko wavyo bafise. Urumva ntari conscious yavyo. Ni ikintu yibuka aje gusenga dimanche, ni ikintu yibuka n'umusi tuje gusenga basha umva pendant la semaine, lundi, mardi, mercredi, ntiyagumye ari conscious yavyo, nta mwitwarariko afise wavyo. Agenda araharura imigisha Imana igendera muhezagiza, hama agenda aravuga ati Mana wakoze uno munsi, umunsi wese wakoze uno munsi, wampaye umugisha wibi, ndawugushimiye, hama ndatanze n'igira 10 ukagisha muri envelope cyangwa ukakirungika kuri yari mikashi, ukarinda ko Dimanche agera kugira ngo ugitange. Umwitwarariko kubigumana hagufi mu vyimviro. Umwitwarariko kusiga ngo ni ibintu biri hagufi mu vyimviro, ugendana hagufi mu vyimviro. Iki gyoshero cy'Imana uwitwararisi vyayo nayo yitwararika ivyo wawe. Birasaba gusa ko ugumana uwo mwitwarariko w'ivyo bintu. Reka ndabafashe nimuwe abakristo bo kwa Mungu. Eka no umukristo wo kwa Mungu, erega neje kwa mbere umukristo, ama principe y'ubwami bw'Imana uri kuri yakora no kwa mbere, no kwa kabiri umukristo, ama principe y'ubwami bw'Imana uri kuri yakora no kwa kabiri. Amen. Hari abantu jewe murabizi jewe sinkunda abantu bambara nabi, kandi ibyo vraiment ndamaze kuvyigisha hano inshuro zitari. Kandi mu rushengero abantu benshi bari yaranje bakaza bambaye neza kubera bazi ibyo nkunda. Mugara abantu dora duhurira hanze nkumva umenga sino muraba kabiri, muga nkanze ko ari mukiso wanje, kavuga ati nta kundi yambu. Mugabo nkamuramutsa n'ukuri mvuga nti nyagiye n'umuntu ambaza ko bari umwana wanje. Mu rushengero yambaye izigera, mugabo ageze aho hanze my God, wo hava umwihendako muwe sasa z'ijoro, wava umwitiranye n'abandi bahagarara haga impande ya archipe. Imana ishimwe. Ubu Kristo subwo mwishengero, ibi tubigisha nga cyane kugira mu bibeho hanze. Bibiri ivuga ngo mugenda n'ingeso nziza mu mahanga,
apana mwishengero mugenda n'ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo babavuga ko nabi n'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu vyiza bitume bizera Imana mugihe bagendereye. Ubukizwa sugo ngaha, kwambara neza sivyo ngaha, kuvuga neza sivyo ngaha. Amen. Niri vyimviro vy'igihe cumi si ibintu wiyumvira kwa Mungu, ni ibintu ugendana navyo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ukegeranya Dimanche n'umwanya uje muri worship, uje gushima Imana yagutunze iyo ndwi yose, ujuzanye n'ivyo yaguhezagije, uje gushimira Imana. Mureka nanyu mbabwire amen. Okay. Wow. Pwe ya nyuma ivuga ngo ni itandukano riri hagati yo kuriha ikigira cumi no gutanga ikigira cumi. Icyo benshi bita payer la dîme et donner la dîme. Il faut ko ibi bitahura, il faut ko ibi bitahura cyane. Icyambere twebwe ntituriha dime, ntituriha dime. Mwisezerano rishasha ntituriha dime. Mwisezerano rishasha dime si deni, si denuriha y'Imana, si denuriha. Iyo bavuze kuriha dime ni icyumviro gikomoka kure ngo menda basigurire. Ariko kandi iyo tuvuze gutanga dime nabyo birafatanye no gutahura kanaka nako ngo menda basigurire. Iyo bavuze payer la dime cyangwa se kuriha dime ni icyumviro gikomoka mu gihe cya Mose, igihe cy'ivyagezwe. Ariko meze nk'urengana gato igihe cy'ivyagezwe, ndabibutse yuko ikigira cumi n'igitangurana n'ivyagezwe vya Mose. Igigira cumi gitangurana na Aburahamu, tukabibona bitanga Yakobo, mu nyuma tubona Imana ibihaye Mose abishiramwe n'amategeko. Alors igihe Aburahamu yatanga ikigira cumi, mbega Aburahamu yobaye ko yubahiriza itegeko kanaka? Nta tegeko na rimwe karubahiriza. Aburahamu yakoze principe imwe ngo menda babwire. Aburahamu yaragwanye n'abami bari babateye barabanyaga, hama agwanye nabo arabanesha. Bibiri ivuga ngo ari kumwe n'abantu yatoje ivy'intambara 318. Aragwana nabo bantu, abami nk'abanga agwana nabo arabanesha, hama aranyaga ivyabo, akomoza n'ivyo bari babanyaze. Hama ariko arataha acahura n'umuntu w'Imana yitwa Melkisedeki. Bibiri ivuga ngo yari umwami w'Isalemu, umwami w'amahoro. Ahuye nawe gutya aca amuha ikigira cumi, si Melkisedeki yakimusavye. Aburahamu nta tegeko yari yubahirije, nta n'icyo yari karariha. Aburahamu yatanze ikigira cumi nk'ugitanze nyene nka done. Aragitanga, agitangana urukundo n'umunezero n'ubugwaneza mu ntumbero yo gushima ko Imana yabanye nawe ku rugamba. Mumbwire amen. Okay, ivyo Yakobo abigira uko nyene, nawe nyene muri iyo ntumbero nyene. Mbwa mu nyuma Imana iza kubiha Mose yongera bishiramwe amategeko akomeye cyane. Amategeko yabishizemo rero niyo yandurutsemo iki kintu kivuga ngo kuriha ikigira cumi. Mu gihe cya Mose gutanga ikigira cumi byari itegeko. Alors itegeko si ikintu ukora ubishaka, nawe utabishaka urarikora. Itegeko si ikintu ukora utahura, nawe utabitahura urabikora. Itegeko si ikintu ukora kubera wumva ubikunze, n'igihe wumva utabikunze uratanga. Alors ikigira cumi cy'igihe cya Mose si cyo dutanga, kuko cyari ikigira cumi cy'ivyagezwe. Icyo kigira cumi cy'ivyagezwe umuntu wese yitwa umwisirayeli yabwirizwa gutanga ikigira cumi nk'itegeko. Alors gutanga ikigira cumi nk'itegeko vyasigura iki? Vyasigura ngo uwo ari we wese, ubitahura utabitahura, ubikunda utabikunda, wese yabwirizwa gutanga ikigira cumi. Hama utagitanze rero cyane cyane aha niho ngomba kumutahura. Utagitanze cyangwa navuze ku kwezi visa amadepense menshi, mumbabarire ndabikoresha, hama nzogaruke ntange kandi. Bacha mubwira ati nta kibazo,
genda ubikoreshe, hama niwagaruka ukagaruka gutanga ikigira 10, uzoca utanga ivy'ico gihe, utange na vya bindi utatanze, hama ucishirako na amande ya 20%. Ibi vyanditse muri Bibiliya. Alors ntamwe vyakoneye kwitanga canke amafaranga, ibindi bintu nibatanga ikigira 10 amafaranga n'ivyo kurya n'ibindi vyakugoye, waratanga, warabashobora kumusigura ati vyangoye, muga ugarutse kandi kuregirariza, wabwizwa kuca utanga avec amande ya 20%, apana 10%, 20%. Alors ivyo rero vyari bifatanye n'amategeko akomeye cyane, kandi vyarabaruhishije mu buryo budasanzwe. Mugabo inyuma yibi abantu barabikora, muga mu nyuma Yesu araza. Alors Yesu amaze kuza, hano ngomba gushingira. Hari abantu benshi bavuga ati none Yesu ko ataje avuga ivyo bya 10, yarabivuze non plus ko nawe atabivuze kenshi ntiyanabigwanije. Amen. Nta verse nimwe hari ariko anabigwanya. Mugabo yabivugiye hamwe mu kintu bita icyagezwe, n'icyari cyagezwe, n'ingene abantu bakwiye kubana n'ivyagezwe mu isezerano rishasha. Alors cyane cyane no munsi ngomba kugufasha ni gute twebwe mu isezerano rishasha tubana n'ivyagezwe, kuko icyagezwe cyava ngo tangira 10 kandi utagitanze igihano inyuma yacu. Mugabo ivyagezwe bivuyeho, hasigaye iki paraporo ibigira 10? Icyagezwe cyavuga ngo ntusambane, ariko kandi usambanye wacha wicishwa amabuye. Haruhande kw'Imana si Mose yavuze ngo ntusambane, ni Imana yabwiye Mose yigisha ihanga ngo nisambane. Mugace babwira ngo uzofatwa sambana muzoki mumwicisha amabuye. Ico rero Mose, ibyo biti vyagezwe vya Mose, ivyo nivyo yagiye yongerako ibijanye n'ibihano biherekeza icakanaka. Hari ivyaho bikoze wacha wicwa, kandi nta n'umuntu yabaza igituma wishwe. Aho harimo gusambana, usambana n'umukobwa cyangwa usambana n'umugore wa mugenzi wawe, barakwica bakwicisha amabuye, ivyo bikabirangiye ngaho. Ikindi bagufashe wasuzuguye umunsi w'isabato. Icyo bita gusuzugura umunsi w'isabato kwari gukora ibintu intentionnellement, ukabikora uvyishakiye, wisuzuguye, ubigize n'ibigirankana. Ivyo bintu bikoze bakagufata ku isabato barakwica. Ikindi kintu bagufasha uri kuja mu by'ubupfumu, mu byo kuraguza n'ubupfumu, navyo barakwica. Ikindi kintu bagira gifatanye n'ivyo, urabona Imana shimwe, ibi bintu bishika kuri 4 meje kudondagura. Kimwe muri ivyo bagufashemo, harimo n'ibindi, kimwe muri ivyo bagufashemo baragufata gutera amabuye cyangwa bagakwica ukundi kuntu. Icya gatanu cyari kinyeshafye, nico wiciye umuntu ubusa kandi ukavyica ubishaka. Ufashe umuntu kamwica, bagagufata wishe mugenzi wawe kandi ukamwica wabiteguye. Ari accident baye ntaco bakugira. Muga umwishe wabiteguye, igihano baguhana nawe baca bakwica. Alors Yesu amaze kuza, ari no ngomba ko duhagarara. Yaciye ashinga ko ishengero ribana gute n'ivyagezwe. Reka rero tujyane mu mirongo imwe. Abose Bibiliya zizingururi. Somera Matayo 5:17. Matayo 5:17. Yesu ashitsa ivyagezwe. 17 yavuga ngo ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe. Umvirize Yesu amaze gushika, mwibuke Yesu araje, Yesu yinjiye mu bantu baganzwe n'ivyagezwe. Hama abantu baganzwe n'ivyagezwe bamwe bamwimviye gutandukanye. Amwe ati ashoboye kuba aje gusenyura ivyagezwe, ahandi ashoboye kuba aje kubigabanya, kubimara ubushobozi. Mbwa Yesu ashababwira ikintu gikomeye, acabwira ngo ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe. Gusenyura sikuvuga ngo ntimugire ngo naje kubikuraho, nimugire ngo naje, kuko ari umuntu yumvise ivyagezwe yumva ibintu bivumwe.
ivyagezwe ntivyari bivumye. Hari inyigisho y'ubuntu iri ngaha hanze, iyo umuntu avuze icyagezwe wumva umenga ni ikintu Imana yavumye. Icyagezwe si ikintu Imana yavumye. Oya, umviriza Yesu cyakivuga ko abo ngo nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Umviriza, ngomba gusigurira ivyo Yesu yazanye mu gihe ciwe, hama ico bikora mu buzima bwacu n'ingene yatubwiye ko tubana n'ivyagezwe. Icambere, mwandike ibi bikurikira. Icambere, Yesu yaje gukomeza ivyagezwe. Iki ni kintu benshi batibuka. Nyavuze ngo naje kubisenyura, ahubwo naje kubikomeza mwumve iyi sense yo kubishitsa. Haleluya. Kwijeje kubikomeza aho nyene muri Matthieu 5 somera 21. Mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice uwisha abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Mumvirize icyo bisigura. Mu vyagezwe vya Mose hari itegeko rivuga ngo ntukice, atari kubirenze kakabikora abashikiwe n'urubanza. Ubwo rubanza rwawe rumushikiye n'uruhe? Nigomba kumutahura. Narubabwiye n'uruhe? Ngo kwicwa. Ubikoza kabirenga ko yaca yicwa. Mugabo Yesu ntiyaje gusenyura iri jambo rivuga ngo ntiwice. Mugabo yaje gukuraho iki gihano Mose yashizeho cy'uwishe. Bandanya. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we. Ariko je ndababwira, mwumvirize icyo nita gukomeza ivyagezwe. Yesu aje avuga ati ga mwe mwimviye ngo jewe nje kubikuraho. Ntabwo nje kubikuraho, ahubwo nje kubikomeza. Atumviriza, Mose yababwiye ngo umuntu niyica mugenzi we. Mbwa jewe sindababwiye ivyo kwica, ahubwo ndabidukije kwindi level. Umvirize ivyacu avuga. Ariko jewe ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we. Ati jewe ubwo umuntu azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi wiwe ngo wakijuju we azobashikiwe no gucigwa kwiteka. Muvirize, Mose ahubwo yari yavyoroheje. Wewe ahubwo abishizemo imfunguruzo zikomeye. Mugabo umviriza Yesu cyagomba. Mugavuze ifa kumutahura. Avuze ngo azobatsinzwe n'urubanza. Bisigura ikibi? Nibisigura ngo azobapfuye. Bisigura ahubwo mu maso y'Imana azobakoze icyaha. Azoba ari wo gutsindwa n'urubanza. Bishitse rero ugatukana, bigashika ukita umuntu ikijuju, bigashika umuntu ukamusuzugura n'ibindi. Nyumviriza, birashika umuntu yambaye umubiri. Muga umenye ntiwihumurize, uratsinzwe n'urubanza. Hakenewe iki? Kwihana. Yesu yajya ashira imbere kwihana, guhindukira, kugaruka mu nzira. Munyumvirize neza. Hari inyigisho ivuga ngo jewe naho no gutuka, naho no gusuzugura, naho no giriki, jewe narahariwe. Yesu sivyo yavuze. Yavuze ngo uzokora ibintu bisa n'ivyo amenye ko nawe nyene sinje kubikuraho, arasinzwe n'urubanza. Muga mu buryo butandukanye n'ingene Mose abo mu gihe ciwe batsindwa. Bo batsindwa mu buryo bwo guca bicwa. Muga twebwe dutsindwa mu buryo bw'uko hari icyaha dukoze ikintu cyiza, ifo kwihana, gusaba imbabazi. Mubwire amen. Amen. Nyumviriza, ntere ndagikosorerako. Ukosheje kuri mugenzi wawe, ntuvuge ngo ndi umukristo ndaza kubitunganya n'Imana cyangwa na Imana yarambabariye. Mwegera mu byati vyangoye nk'umuntu, mbabarira ndagusavye. Ibi nibwo ari ubukristo. Ubu nibwo ari ubukristo. Hari igihe umuntu bivanye ni na karaktere yiwe, je gushavura gatuka umuntu akagira ibindi byinshi. Wakoze amakosa, saba imbabazi mugenzi wawe. Nimba abantu ko ranyumva ngaha bambwire hamwe. Aha, bandanya. Uzomutuka ati wagipfuwe. Azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gihonomo. My Jesus Christ. Umuntu bishikira ibintu hama niyihane, akaguma komantara muri ico cyaha, azohereza muri Gihonomo. Bano mwisezerano ishaje kimwe mu dufise isezerano rya kera batari bafise.
nuko dushoboye kwegera intebe y'imbabazi z'Imana tukakira imbabazi z'Imana tuzikenereye. Umwanya wose ukeneye audience yiwawe irahari imbere y'Imana. Amen. Initiye yo kugendana ivyaha, initiye kuma uvyikoreye. Somera kuri 22. 23 avuga ngo niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro. 22 twahejeje. 23 20 wayisomye. 27 Somera 27. Naho nyene avuga ngo mwarumvise ko vyavuzwe ngo ntugasambane. Umviriza gira bikomeza ibindi. Ati Mose yavuze ngo ntugasambane. Ariko jewe ndababwira yuko umuntu wese ariko jewe ndababwira uyu ni Yesu karavuga ati ariko jewe ndababwira umuntu wese ara umugore akamwifuza ati Yesu ibyo gusambana guhuza ibitsina mvuze ateka ati ukaraba umugore wa mugenzi wawe hamukipfuza gusambana nawe abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Iyo rero abantu bakavuga ngo Yesu yaje gusenyura ivyagezwe hari ibintu je nataho amumvuye ariko abisenyura cyangwa ariko arabikomeza. Turi muri isezerano rishasha abantu bavuga ngo je ndashoye gusambana ndashoye kugira ibi hama n'amahoro menshi cyane igihe mu rushenge areze nta mahoro ahari. Wakoze icyaha cihane kandi urira. Yavuze ngo jewe kugira ngo mumenye ko ntaje gusa kubabwira ivyo Mose yagize mwe mwimve ngo naje kubisenyura ntabwo naje gusenyura je naje kubikomeza ahubwo wirinde n'amaso yawe ntazaraba umugore wa mugenzi wawe cyangwa umukobwa wundi hama wifuza kuryamana nawe. Somera kuri 30. 33 bavuga ngo kandi vyavuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuhe icete cyo kuvavanura. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi amusambanishije kandi wabiro arikarabikomeza arikabishamo ingufu nyinshi. Kubera iki none nzanye ibi bintu byose nugenda kubwire ngo intumbero ya Yesu ntiyaje gusenyura ivyagezwe birera. Ifo kunsomera kabisa. Somera Abaroma 12 mwumvirize umutima ndiko ndatanga. Abaroma 12 n'Abaroma 3:31 banza usome 12 havuga ngo none rero ivyagezwe ni vyera. Twese vuga ati ivyagezwe ni vyera cyane, vuga ati ivyagezwe ni vyera. Imana ibwiye Mose ati bwira abantu ntiwice, bwira abantu ntiwibe, bwira abantu ntusambane, bwira abantu soneso na nyoko. Ivyo ni vyera. Kandi bwirizwa ni gera, kandi bwirizwa naryo ni gera, riragororotse gose kandi ni giza. Amen. Isezerano rishasha ntiyaje gusenyura ivyagezwe. Ushaka kuvuga ati pastor ivyo onye vyari ivyo mu isezerano rya kera. None uyu Paulo ariko aravuga ibintu no mu isezerano rya kera, no mu isezerano rishasha ivyagezwe ni vyera. Somera undi murongo aho nyene mu Roma 3:31. 30 yavuga ngo mbega none ivyagezwe tubihinduza ubusa ukwizera. Mbega tumaze kwizera nico kiri essentiel. Mbega tumaze kwizera tuca duhinduza ubusa ukwizera ivyagezwe. Eka namba ushime ahubwo turabigumisha. Mumbwire amen. Alo ukwizera suko guhindura ubusa ivyagezwe. Ukwizera nuko gugumisha ivyagezwe. Kubigumisha bisigura iki? Ndakubwira. Kubigumisha bisigura ngo nibi Yesu yari karavuga ahubwo yabitugije ku yindi level Mose atari yabishikanyeko. Okay. Umunsi wa Yesu bamuzanira umugore yafashwe asambana. Ashavuga ati turagufashe ko ye. Acamuzana ati Yesu ati nta numwe ntanze kakaroro ndakihoreye reka ndagataye kuri vesa naco uwe se umugore urumva nibaze ko atarobanza nza kuronka baramutwaye kuri Yesu. Haguruka Claude wowe uri Yesu atuye n'umugore uyu umviriza nta n'ibintu by'isaku turamufashe neza bari kumwe. Ati rero tubarire ati none Mose avuga iki? Ati Mose yatubwiye yuko tufashe umuntu asambana tujya tumwica kandi tumwicisha amabuye. Wari umutego. Bati sawa. Ati Yesu none nawe bivuga ko iki? Atubwira tumuheze wowe bivuga ko iki? Ati ngo acaruna
amera nk'umuntu yandika utuntu hasi. Hamacha bavuga ngo muri mwebwe udakora icyaha. Andakosoye akantu k'abantu bavuga ngo udasambana. Abantu kubera intege nke zabo bavuga ngo Yesu yavuze ngo udasambana namutera ibuye. Sivyo yavuze. Sivyo yavuze. Yavuze ngo muri mwebwe udakora icyaha namutera ibuye. Iryo jambo rivuze ari ukuntu byabamuritse mu mitima bose babumva abanyabyaha. Bacha barabona ko nabo nyene batabereye. Umwe arikuraho agenda kayombekera umwe aragenda undi aragenda. Yesu harunamye gutya araciyandikira twa tuntu twiwe yunamutse acaramubaza ati babantu bakorega bari he? Ati naje nabonye umwe agenda. Acha mubwira ngo sindagucira urubanza nanje sindagucira urubanza. Atariko genda ntukongere kugira iki gukora icyaha. Umviriza umutima wa Yesu. Yesu ntiyigeze ashigikira icyaha n'umunsi n'umwe. Avuze ndakubabariye n'ivyo waje imbere yanje akira imbabazi. Ariko kandi nta nigano cy'urupfu gikenewe kuko ivyo nyivyo naje gusenyura nyene. Naje gukuraho ivyo vyagezwe n'ingaruka zavyo. Atariko genda ntibakwishe mbwa ntuzusubire gukora icyaha. Tubakomera amashaba abantu. Ndikuraga gapwe kavuga ngo Yesu ntiyaje gusenyura ivyagezwe ahubwo yaje kubikomeza. Akandi gapwe gakurikira ikindi Yesu yaje kugira ngo adushoboze kubaho ivyagezwe. Imana yabahaye ivyagezwe mu isezerano rya kera ariko vyarabananiye kubaho. Kubera iki byabananiye kubaho ngo kubera intege nke z'imibiri yabo. Muyandi majambo naho bari bazi ngo ntiwibe ntusambane ntiwice ntugire iki vyarabananiye kubaho. Kubera iki? Kubera Imana yabahaye igicapo cy'ivyigomba mugabo ntiyaza kubafasha kubibaho. Mbwa mwisezerano nishasha Bibiri ivuga ngo Imana yatoye indi metode nshasha yuko dushobore kubaho ivyagezwe. Umviriza ibyo yavuze muri Ezekiel. Yavuze ngo icambere nzobaho umutima musha woroshe nk'inyama. Hama icya kabiri nzotora ivyagezwe byanje ndavyandike ku mitima yanyu. Hama icya gatatu nzoza ndabagendeshereze mu vyagezwe byanje. Alo mwisezerano nshasha Yesu yaje kutubamwo kugira ngo ivyo mwisezerano rya kera batashoboye tubishobore kuko hariho ubuntu hariho grace hariho presence y'Imana iba muri twebwe ikatugendeshereza mu vyara amategeko kera tukabibaho nk'ubuzima. Amen. Yesu yaduhaye umutima wiwe uzinukwa icyaha. Yaduhaye umutima we wa icyaha. Ariko kandi ari muri twebwe kugira tubeshe ubuzima agomba ko tubaho. Yaje kudushoboza kugendera mu vyagezwe. Ivyananiye basokuruza yaje kudushoboza kugira ngo dushobe kwibaho. Niyo avantage nibwo buntu dufise kuba Kristo. Nawe mutekereje ndiza ko muri ko muranyumva. Abantu ko muranyumva bavuge amen. Okay. Ikindi akambere navuze yaje kubikomeza akakabiri navuze kudushoboza. Akagatatu nagwenda kavuga mu buryo mu cyangwa ubundi yaje gukuraho igihano cyari nyuma y'ivyagezwe. Bari Imana mwisezero rya kera usambanye n'ivyaca bihera ngo urasambanye ngo ni icyaha kwanditseko wacha wiyicwa bagufasha. Nijye wagira bagiriwe umugore ngaha bakwicisha amabuye wishe ni vyaca biva ngo imbere y'Imana ngo uranditswe ko icyaha biraheze baca baguhonda. Donc kandi ivyo Imana yabipermese yihorera uko nyene mugabo Yesu igihe yaza kimwe mu bintu vyamuzanye nugukura ico gihano kiri derrière ivyagezwe. Alors reka ngaruke rero kuri sije yanje kuko sije yanje nariko ndigisha ntabwo vyari ivyo mugabo naciye iyo kugira mvuga ivyo nagomba kwigisha. Okay, ubu rero tugeze ku kintu bita ikigira 10. Bamwe bafite amadiscussion avuga ngo ni cyagezwe abandi nabati si cyagezwe. Alors tufatiki Bibiri ivuga iki? Icambere ikigira 10 cyo si cyagezwe kuko ni cyatanguye mu gihe cy'ivyagezwe cyatanguye imbere y'ivyagezwe. Alors ikigira 10
ni relation yawe n'Imana. Gifatanye cyane cyane na relation y'Imana. Okay, mwumvirize rero. Ivuga gutahura. Udatanze ikigira 10 ntuce ufutwa mu gitabo cy'ubugingo. Niko mwari mwibaza. Nk'uwo Dimanche nutanze ikigira 10. Wibaza ko uce ufutwa mu gitabo cy'ubugingo. Eka, nta gitabo cy'ubugingo bagufutamo. Udatanze ikigira 10 nibisigura ko utazoja mu ijuru. Cyane nawe ugitanze ntuce wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Cyane mu gitabo cy'aberanda. Oya. Ikigira 10 kirafise hole yaco. Si ivyo. Ndabizi hari umwigisha kandi kindi naco. Udatanze ikigira 10 na taxe tuzokurisha. Mbere ita taxe. Ikori ugaruse nijo tuvuga ati tanga na cyaki ndu wibagira gutanga wa muzi. Atwo tusuye mu bya Mose. Ati 20%. Ati wari gutanga 200 shaka 20% yayo. No. Yari byagezwe. Nta n'igikebere tugwati genda ukora imhongano hamuzocugaruka. Oya. Turi muri dispensation ya grâce. Turi mu gihe cy'ubuntu. Ariko igihe cy'ubuntu nico ndiko ndabasigura rero. Igihe cy'ubuntu ni gisenyura ivyagezwe. Igihe cy'ubuntu ahubwo gitwigisha uburyo bucyasha bwo kubana n'ivyagezwe. Reka ndagufashe rero. Alors, udatanze ikigira 10. Urumva n'ufise mu gitabo cy'ubugingo kandi ugitanze ntiwanditswe. Non plus nituzoza muhiri wanyu ngo tukwishuze. Non plus zonavuga ati ntuzobatirisha ntuzohezagiza umwana soje tugufuta mu gitabo cy'ishengero. Eka. Oya. Ivyo n'ivyagezwe atwa dushize kugira 10 igihano. Mugabo wewe mu buzima bwawe hari ibintu byinshi uzotakaza bifatanye n'igira 10. Is a principle. Hari ibintu uzotakaza. Urashoboye kugurura urugi mu buzima bwawe atavyuze. Urashoboye kuruzinga umugisha ufatanye n'ikigira 10. Urashoboye hari ibintu kanaka ushoboye gusanga. D'ailleurs nababwiye ko gutangira 10 nukugira iki nukubaha ijambo ry'uhoraho. Alors utubashi ijambo ry'uhoraho rimwe kuko udatanze igira 10 egarura gararije ijambo Imana yavuze. Alors ikibi gihambaye kibi gose ninge n'umutima wawe uri kura uprograma kutumvira Imana. Alors umutima uri kuprograma kutumvira Imana d'abord biriko birakwegeza kure cyane y'Imana. Buya gutanga igira 10 biyadufasha kubaka relation iri strong n'Imana. Kuko iyo conscience ugendana Imana ibirimwo, Imana yafashije, Imana yanyugururiye, Imana yagize iyo conscience ikigira 10 ikireactiva gose. Mumbwira amen. Ariko rero utagitanze icambere uri ku program impemu yawe nabi kutumvira ijambo Imana yavuze. Twebwe nta gihano tuzoguha. Mugabo iyo programmation iko yagirira impemu yawe umviriza ingaruka izokugirira. Ejo canke hirya ejo urashoboye gushikana ukeneye ku mutima wawe wizera ukamata ku ijambo ry'Imana kuko ugeze muri situation ukeneye kwizera. Alors bizokunanira ku mutima wawe ushobora kumata ku ijambo ry'Imana kuko wiprogramye nabi kuva kera mu gutumvira ijambo ry'Uhoraho. Ikindi naco uriko wiprograma nabi mu gutumvira autorité. Imana yaravuze ikintu kandi iri hejuru yawe iragusumba, hama wewe uriko wiprograma kutumvira autorité ijambo ry'Uhoraho. Biragoye kwejo imisozi uhagarara imbere ukayibwira ati mwizina rya Yesu va imbere yanjye ikumvire. Idaimon uzoyibwira idaimon niteguye kumvira umuntu atumvira Imana. Nuwava wimvira ngo umusozi uriteguye kumvira umuntu atumvira Imana. Hari ibibazo iyaba bifise amajwi iyaba bivuga byo kubwiye ati nta soni. Imana yakubwiye ivyo ukora vyanka nawe uri kurantegeka. Kuko vyo ubwayo birumvira Imana, imisozi irayumvira, ibiyaga birayumvira, amasituation arayumvira. Mbwa wewe ntiwumviye Imana. Hamugacho garuka kuri vya bindi ngo mwizina rya Yesu ave vyona gutwenga. Nta makori bariko baragusaba, nta nagaharizo kari nyuma yawe. Mugabo utariko uragira ibi bintu
utegura tanga biriko birakwica wewe nyene, biriko biyica relation yawe n'Imana. Mu ndabo ko jendeza ko muriko muranyumva. Haleluya. Ikindi naco uri kurimenyereza ubusuma. Riga abantu bana urabona, riga tubivuge tubisubire ibintu nababwiye n'ukuri, riga igice cumi siki wawe. Hey, riga siki wawe. Uratanguye kwimenyereza ukora muri company ya bonte. Hamuratoye igihu baraguhemvye igira cyo murariye. Wivyiki Imana. None nimba wubahutse ibintu vy'Imana uzonanirwa kubahuka n'ivya bonde. Ahubwo jewe yaba abantu banshaka kugira batanga ubuzi, umuntu atatanga igira cyo mu rushengero, nobwira umukirizo umuntu uzeye, umuntu umuboss agomba kumuha akazi ati wirinde ndakwavertishije uyu muntu yamara ibimana igihe cyose, rero ukamuha akazi ibizokubako ntuzubimbaze. Oya wewe wibaza ko ivyo bintu vyoroshe. Ndi mu boss jewe mu maseve bazana no banza kubaza ati unshiriremo témoignage ya pastor yawe yuko utangigira 10 neza. Nyene bandaba baramera nawe no musi. Yega kuno agwa close no gashiramo. Kuko antuko umuntu yumva yubaha ibintu vy'Imana gutyo kameme yo kubaha ibintu vy'umuntu. None ko atacho mungira. Ni je mfise microphone kandi ndiko ndigisha. Haleluya. Bunimana nukuri nagi munafatanye vyagezwe n'igira 10. Urabona namwe ndagira recherche. Hagati ya Abrahamu yatangiye gutanga igira 10 na Mose yabihawe nk'ivyagezwe haciye imyaka 430. Iranarenga 430. Baguha ibero bitandukanye. Ibaze rero ingene abantu ashoye gukwega ivyo bintu vyatangwe na Abrahamu akabizana akabifatanya na Mose no. Haleluya. Vuga ati sinkiri munsi y'ivyagezwe mu izina rya Yesu, ndi mu buntu sindi munsi y'ivyagezwe, ivyo nkora vyose ndabikora conscience y'ubuntu bw'Imana. Alors iyo dutangarira ikigira 10 nariko ndishuye ikibazo niduriha nisi muri sanse yo kuriha, eka ni muri sanse yo gutanga. Harimo ubucuti, harimo kugomba, harimo gutahura. Ndabitahura nibaze Mose ngo ari gufata ihanga rya bisengo abanza basigurire nkuko ndiko ndabasigurira, kubera icyagezwe cyari cyagezwe. Akubwira ati ni cyagezwe ego ubitahura utabitahura tanga point. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aturati mu izina rya Yesu, sindi munsi y'ivyagezwe, ndi munsi y'ubuntu bw'Imana. Ndashaka ko umuntu wese atangira 10 hano ugitanga uryohewe, ugitanga unezerewe, ugitange wumva ari ucuti uri kurubaka n'umwami wawe. Sinataruko hakuguha umugisha byo guha umuvumo. Amen. Ugitange muri yo sanse y'ubucuti, ugitange muri yo sanse ya mana vraiment wagize neza ndagushimiye. Sinari jenyene muri ibi bintu. Oya ibaze kudatangira 10 no kwica conscience yuko ari Imana yatumye ushikira ivyo washikiriye. Muri imagine icyo kintu vyonona. Uragwanye uratsinze. Hama usinze canke se urarose ikintu kanaka, hama nturokoneze ikiganza cy'Imana cyari kumwe nawe muri ivyo bintu, egare ko uri kurajya kure cyane ya presence y'Imana mugendana. Rega nayijeje kwigisha. Dukomere Imana amashi.